ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Dusome ijambo ry'Imana ryanditswe mu Vyakozwe n'Intumwa igice cya kabiri. Turasomaho imirongo ibiri, haroroshe kubona ni ku rupapuro rw'134 mw'isezerano rishasha. Vyakozwe n'Intumwa igice cya kabiri, dusome hajya ku murongo wa 37. Havuga ngo bumvise ivyo bibacumita mu mitima, babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbega tugire dute? Petero arabishura ati, nimwihane, umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, mubone guharirwa ivyaha vyanyu, kandi muzohabwa ingabire ariyo mpwemu yera. Yesu nashimwe. Aha tubona ahantu Petero yariko avuga ijambo ry'Imana, hanyuma abantu benshi barumviriza ibyo Petero umukozi w'Imana wabwiye, bibacumita mu mitima, vyerekana ko aba bantu bari bazima, kuko hari ibintu vyinshi bituma naho ikintu cocumita umuntu atacumva. Muri ivyo reka mvuge bitatu. Kimwe, harimwo ugukonja. Iyo umuntu yakanye agakonja, niyo atsitaye ntavyumva, abona amaraso gusa. Niko bimeze iyo umuntu akonje mu vy'agakiza, ijambo ry'Imana ntiba rikumucumita mu mutima. Icya kabiri ni umubembe. Mu bipimo vy'umuntu arwaye umubembe, naho uwo mucumita urushinga arwaye umubembe ntiyumva. Niko bimeze ku muntu afise icaha muri we, ijambo ry'Imana ntiba rikumucumita mu mutima. Icya gatatu ni urupfu. Umuntu iyo yapfuye naho umutera urushinge ntiyumva. Niko bimeze umuntu yamaze gupfa mu gakiza, ijambo ry'Imana ntiba rikumucumita mu mutima. Aba bantu rero bari bakiri bazima, umukozi w'Imana ariko aravuga ijambo ry'Imana ribacumita mu mitima. Maze ribacumise mu mitima, baravuga bati, none tugire dute? Baraganira, baca baja inama, bumvikana ko ari ukuja kubaza. Ntibabuze kubazanya bati, none tubaza he? Tubariza he? Tubaza nde? Baca baravuga bati, tuje kubaza bene data. Muraraba si bene data mu ndome ntoya, ni data mu ndome niniya. Aba bene data rero n'abantu Yesu umunsi azuka yazukanye hafi mu mutima wiwe. Muribuka Mariya Magadalena bahuye, Yesu yazutse agiye kumugwa mu nda, aramubwira ati, ntumporeko, ariko genda kwa bene data. Murumva bene data ahantu bari mu mutima wa Yesu, bari hafi abo bene data. Genda kwa bene data, ubabwire utagira aje kwa se ari we so, ariko azogaruka. Baca baragenda rero kwa bene data. Bashitse barababwira bati, bagabo bene data, mbega tugire dute? Mbega tugire dute? Muri ino myaka ico kibazo kiriho, mbega tugire dute? Abana ntibacumvira abavyeyi, mbega tugire dute? Abantu basigaye bikunda badakunda n'ababo, mbega tugire dute? Ubukene ni bwinshi, mbega tugire dute? Abana baraheza amashure bakabura akazi, mbega tugire dute?
ibyaha byabaye umurengera mu isi, mbega tugire dute? Aba nagerageje kuvuga ibimenyetso vyerekana igihe turimo, mbega tugire dute? Baca baragenda rero kwa bene data. Aba bene data ntibari bamwe bivugira ivyo bigeneye, oya ntibari bamwe bavuga ivyo bigeneye, kandi ntibari bamwe barinda kwiganyira ku vyo bazokwishura. Ngira ngo murumva amajambo ariko arava. Bari abantu iyo hageze kwishura, mpwemu yera zagashira amajambo mu kanwa kabo bakishura. Hanyuma rero baronse ico kibazo, Petero acarabaha inyishu, nawe ahawe na mpwemu yera. Ababwira ati icambere nimwihane. Nk'uko uno munsi bigaragara ko igihe gikuze, nimwihane. Umuntu wese abatizwe, hano nizeye ko umuntu wese yabatijwe mu izina rya Yesu Kristo yahariwe ibyaha. Ni vyiza, kandi muzohabwa mpwemu yera, ariwe ngabire twari twarasezeraniwe. Iyo nyishu arayibaha, batashe banezerewe bati twabarijeho. Abo bene data aho Yesu yabwira Mariya Magadalena ati genda kwa bene data. Bene data basanzwe babonekera mu rusengero, babonekera mu ngoro y'Imana. Muri ino myaka abantu bafise ibibazo bakabibariza hariho hose. Abantu niyo baja kubariza ngo hari Imana zivuga. Imana yacu n'uno munsi iriko iravuga, yavuze mu ndirimbo, n'ubu iriko iravuga. Abantu rero bakaja kubariza iyo, ariko Yesu yavuze kwa Yesu Kristo wakoranije aba Yakobo, kandi nta na rimwe bakoranirije ubusa. Turi hano, ino mitima iri hano, ntibuzi ibibazo, nawe uri inyishu. None rero ijambo ry'Imana niribe inyishu kuri ino mitima. Abanyabyaha bihane, ribabere inyishu. Abagwaye bakire, ribabere inyishu. Imitima idendebukiwe, ribabere inyishu. Mu izina rya Yesu Kristo, umuntu wese yaduze hano aje kumanuka inyishu z'ikibazo ciwe, afise amashimwe y'umutima. Urakoze, mu izina ryawe rya tubisenze, amen. Turi
Abari